Amahoro Imana bane namwe inshuti bakunda mwashimye gukurikirana ibiganiro bica hano kumbonesha kure yanyu ya BTV Burundi. Numwe mwiza kugira tubashikirize amakuru mu Kirundi, amakuru guhera ku ngingo nkuru ziyagize. Miliyaridi 11 mu mafaranga y'amarundi niyo Burundi bwahomvye mu gisata c'ikawa bivanye n'ubusuma bwabaye muri ico gisata. Ivyo vyashikirijwe na Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu c'u Burundi. Muraza kubikurikirana n'idonido rya makuru yacu. Nayo gushiraho amategeko hamwe no gushiraho ingingo zikurikiza ayo mategeko ni bimwe bizotuma ikibazo c'isuku gitoregwa umuti burundu mu gihugu. Ivyo vyashikirijwe na Fabrice Manirakiza, umwe mu barongoye ishirahamwe Ubaka Nation. Navyo nyine baraza kubikurikirana muri ano makuru. Tafise nani makuru atandukanye tubateguriye mu kanya nido ry'amakuru yacu. Nongeye kubana mu nsanda banikaze kugira ngo mukurikirane amakuru yacu mwidonido, aho nababwiye mu ntangamarara yuko imiliyaridi 11 amafaranga y'amarundi niho gihugu cacu c'u Burundi cahomvye bivanye n'ubusuma bwabereye mu gisata c'ikawa. Ivyo bikaba byarashikirijwe na Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu c'u Burundi. Alain Loris Ndongozi. Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu c'u Burundi, asaba abarundi guhinduka mu mitima yabo kuko ugusahura igihugu bikorwa n'abarundi ubwabo. Usanga ababikurikirana dufashe nk'irishira hamwe nuze Murcap ni Organisation Internationale du Café, ibiharuro yatanze usanga ataho bisa bisana n'ibiharuro vyatanzwe na Odeka, nta nahamwe bisa bisana. Nuvuga uravye neza, uravye vyatanzwe na Odeka usanga ari bike, mugabo bajya abandi bo babibonye. Nuvuga twahomvye imiliyaridi 17 n'igitoro kingana iki? Camuharura igitoro twahomvye vugaho, cyari duharura imiti twahomvye. Murumva ko abo bantu bayanyuruje bisha abantu, niyumvira abantu bapfuye kubera batarose imiti ingene bangana. None nk'abo bantu babigize baremera ko bisha abo bantu. Turavye ku butare hoho sinzi n'ingene no bivuga, kubera hoho yari ingabire aho igihugu gifata ubutunzi kikabugabira umuntu nta ukurikirana nta na kimwe. Gufata ugashora itoni 2,000 vy'ubutare, aho bavuga ngo ubwo butare ngo bwitwa tererare, ntibigira bavuga ngo izo tererare ngo niyihe umengana ubutare bwitwa tererare. Umukuru w'igihugu aravunira kandi akagohe abarundi ku busuma bukorwa na bamwe mu banyamahanga bigira ngo baje guteza imbere igihugu. Hariho ibindi bintu biba mu Burundi abantu benshi batamenya. Aho umunyamahanga avuga ngo numu investisseur akaza ari gusa mu mufuko agaca saba garanti ngaha mu Burundi nyene bagacamuha nk'itongo bakarimuha agaca agenda gusaba ideni. Urumva Uburundi bwo genda urumva nibwo bumuhaye garanti, hanyuma ikibabaje araja ariko arakora ivyo bintu yironkeye iryo deni. Hari aho rero mvuze hari n'abaca barisabaha mu Burundi nyene, aha nyene agaca avuga ngo rapatriement de devise yarazanye nk'uko umenga yarazanye amahera. Ivyo umukuru w'igihugu yabivugiye mu kiganiro cyo guhanahana ivyumviro umuhinga mu by'ubutunzi Professeur Leos Ndikumana yagiranye n'indongozi zitandukanye z'igihugu c'u Burundi kuwa 20 Nyandagaro uyu mwaka. Turabandanya n'amakuru yacu. Gushiraho amategeko hamwe no gushiraho ingingo zikurikiza ayo mategeko nico cyonyene kizotuma ikibazo c'isuku mu Burundi gitoregwa inyishu burundu. Ivyo bikaba vyashikirijwe na Fabrice Manirakiza, arongoye ishirahamwe Ubaka Nation Group.
Ange Negrita Irakoze. Fabrice Manirakiza arongoye Ubaka National Group aratanga impanuro uko igisagara cotunganwa neza na cane cane ko byose byokubakira ku mategeko yubatse neza. Nkibaza ko ikintu kijanye n'isuku obviously kiri crucial kubera urumva ni ikintu kiza gucontribute muri protection y'amagara y'abantu. Rero nkavuga ati the way nabonye ahandi bikorwa canke jewe uko no bikora nuko hatagerezwa kuba amategeko novuga ati abigorora. Rero ikiba gisigaye no gukingira iryo tegeko gusa, simple as that. Rero nkavuga ati n'ivy'isuku bishobora kuba ari seasonal, muga nkavuga ati mu gihe hoza itegeko hakavuga ati nimba ari uguta umwanda hasi, icyo ari cyo cyose utaye hasi amafaranga canke penalties kwaplika ko zinganuku, kandi utazitanze urafungwa, uwo ari we wese azogendera kuri iryo tegeko. Ariko mu gihe abantu babonye yuko ari ibintu biza bigashuha bikazima, numva umenga n'ubundi tuzoguma biri muri iyo wave itaguma hamwe. Ku vyerekeye inyifato y'abenegihugu ku bijanye no kubungabunga isuku, yagize ico abivuga ko yongera aratanga n'akarorero kuko bobo babitunganya. Abo benegihugu n'uburongozi buba bukenewe gusa kuko twese dukurikira umurongo umwe. Umwenegihugu mu gihe atabonye uwuza kumwereka itegeko, umwenegihugu we wakora ibyo ari byo byose kugira yitunganirize ukwiwe. Biragoye ko wobwira umuntu nk'uyo yaraye atariye ngo hindura ingendo, iyo ngendo aza kuyihindura yariye. N'imbere yuko abantu baja kuba muri ayo mazu hariho ico twita resident policy. Iyo resident policy iba iteguye neza igasigurika ati wewe uba muri iyi nzu kirazira kukora kuteka ku makara canke kunki aza ku spreading umwotsi ushobora gucafuza izindi nzu. Urumva iyo mutual understanding turayidefiniza. Ayo rero ni amategeko ndiko ndavuga no muri public yo kwaplika. Ivyo biruko mu gihe hamaze kuba utwigoro twinshi yaba mu bisata bya leta canke abikorera twabo, nyamara ikibazo c'isuku kikaguma ari akayobera abahinga. Mugiye kuva mu mwaka wa 2011 ushira umwaka wa 2012 hashizweho indinganizo nshasha ku mashure ya za kaminuza, ariko gushika ubu ntiharatangwa impapuro z'impamya bushobozi. Ivyo rero bikaba byatangiwe insiguro n'umushikiranganje w'indero François Havyarimana. Benoît Sindayigwanya aradushikiriza idonido y'ino nkuru. Mu gihe inama nshingamateka yari ishashe kuri uno wa 22 Nyandagaro i Bujumbura, umushingamateka Deo Nduwimana yarabajije igituma impamya bushobozi zo mu ndinganizo nshasha ziteba gutangwa, aho umushikiranganje w'amashure yisumbuye na kaminuza François Havyarimana yishu yavuga ati: ariko bwambere baza gusigura ikibituma. Commission nationale d'enseignement des diplômes yari hari kufatera, ariko ico gihe twari tukiri muri ancien système nta ngorane n'imwe yari hari. Mwese muribuka muri ancien système muri kaminuza haheze umunyeshuri umwe adefense mémoire, kandi mu kudefenda mémoire ba programme umwe canke babiri, ukuvuga ko haheze abantu bake iyo commission d'enseignement igaca batunganiriza ntangorane zabo. Ariko muri nouveau système haheza abanyeshuri benshi icarimwe, dufashe nka bac, ukuvuga promotion yose ihereza rimwe ku munsi umwe. Ugacura rero uraba kaminuza ziri mu gihugu cacu zishika zirenga 40, abahejeje ku mwaka baba ari benshi cyane. Harageze n'ico gihe iyo commission d'enseignement itashobora novuga gukontrola izo diplome zose ziba zije ku Burundi. Kugira ngo rero iyo ngorane dushobora kwitorera umuti, twaciye dusaba yuko iyo commission nationale d'enseignement ivugururwa igashirwamo abantu benshi bashobora kwiga amadiplome menshi mu mwanya muto. Ubu rero bari ku kivi, itegeko ribashiraho rivugurura uburwi ryaramaze gusinywa na nyakubahwa umushikiranganji wa mbere. Ubu bari ku kivi, ubu umurindi wo gutunganya izo diplome ni mwiza cyane rwose, mu minsi ico kibazo kizohera.
bibutse ko umwaka w'ishuri utangurira inyigisho nshasha za bakaloreya watanguye mu mwaka w'ibihumbi 2011 ushira 2012 ariko gushika ubu izo mpamyabushobozi zo mu ndinganizo nshasha zikaba zitaratangwa muri kaminuza y'u Burundi. Mu gihe hasigaye ikiringo gito kugira ngo za nkino mpuzamakungu z'urukino rwa volleyball zishobore gutangura mu Burundi, abakinyi ndetse n'imyiteguro iriko iragenda neza. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'ujejwe kumenyekanisha amakuru mw'ishirahamwe rya volleyball Jean Christophe Irambona. Ni inkuru twategurira na mugenzi wacu Jules Verne Nakimana. Harabura iminsi 15 gusa ihiganwa mpuzamakungu ry'urukino rwa volleyball akinira ku mucanga rigatangura. Imyiteguro igeze kure kandi iri kwigenda neza nk'uko bishikirizwa na Jean Christophe Irambona ajaje kumenyesha amakuru mu ishirahamwe ry'urukino rwa volleyball mu Burundi. Ivyiza by'u Burundi hariho rero n'intunganyo nziza ry'ihiganwa ari navyo byatumye baca batwongera iri higanwa kugira kandi nayo mundi bari batubwiye ko twotegura aho irikurikira bisha turavuga ati niko bishobora kuko iri nye twe dutegura ni iry'urwego rwa 4 ari iry'urwego rwa 3 bitandukanira hehe bitandukanira ku bushimwe no kuvuga nk'iri ubutwaye igikombe atwara agashimwe k'idolari 1000 azoba harimo ibihugu byazanye abagabo n'ibihugu byazanye abigeme aho nkumbuza gusanga hariho ibihugu biza kuzana iyo migwi ibiri cyarimwe. Imyiteguro iraremvye murabona cyari kigoye hanini ko ari kuronka ibibuga musanze muzi ko ikiyaga ca Tanganyika inkengera z'ikiyaga ca Tanganyika ahatari hake haratwawe. Ubu rero ku bijyanye n'ibibuga nababwira ko kuri Eden Garden Resort Beach ni inkino zizobera. Ibibuga byarategekanijwe bimeze neza. Ubu nkumbure hasigaye udukorwa twa nyuma twitegura aho bazoshira amapoto n'ibindi na delimitation maze inkino higanwa rice ritangura atakibazo. Jean Christophe Irambona ahamagarira abarundi n'amashirahamwe atandukanye kuzoza gushigikira haba mu buryo ndetse no kuza kwirabira izo nkino kuko uburyo bwikenewe. Ndatera kamo n'abandi batari bake kugira ngo nkumbure baze kudufata mu mugongo, hanyuma haruhande y'ivyo nabo nyene barahungukira kuko amashirahamwe yabo canke ivyo bakora biraheza bikamenyekana. Abarundi no bahamagarira iki no bahamagarira nabo nyene gukunda urukino rwa volleyball, urukino rumeze neza kambere nkanabahamagarira gushigikira imigwi yacu tuzoba twashize mu higanwa. Haruhande rero yuko baba biteguye haba hakenewe rero n'inguvu z'abarorerezi, inguvu z'abavukanye bakunda volley kugira ngo nkumbure dushigikire iyi migwi nayo ibashe kugira inguvu ikabona ati turiko dukinira mu gihugu cy'iwacu abiwacu baje kudushigikira, bityo birafise ico biheza bikongereza ku nguvu abakinyi basanzwe bariko barakoresha. Izo nkino zizotangura ku wa 11 Nyakanga zihere ku wa 14 zikazitabirwa n'ibihugu bigera kuri 17 bivuye mu mingi itandukanye igize isi. Inkuru yacu ya nyuma yano makuru tuza kwishikirizwa na Irambona Brenda Deborah aho aza kutubwira ayavugwa hirya no hino mu makungu. Ku birometero 15 uvuye mu karere ka Ndunga Tare mu gihugu canije imvura y'ibihuhusi yarononye ibitari bike. Ivyo nonekaye ntivyabaye muri ako karere gusa. Ibarabara rikuru rihuza akarere ka Ndunga n'umugwa mukuru ryacitsemwo kubiri, eka n'ayandi mabarabara yararengewe n'amazi. Si ivyo gusa, igitoro carononekaye muri Niamey biturutse kuri iyo mvura. Intwaro zasidukanye yompi kugira uruja n'uruza mu barabara bigende neza. Kuva mu kwezi kwa Ruheshi imyuzure yarahitanye abantu bagera ku 200 muri Niger ndetse n'ibintu bitari bike byarononekaye. Amabarabara yarasitaguritse ku bw'imvura nyinshi. Inyuma y'iduga ry'amazi y'ibahari Pacifique, umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yateye intege ibihugu ko bogira ico bakoze kwihindagurika ry'ikirere riteje akaga muri Yonga. Guterres yabandanyije ahimiriza indongozi zogabanya guturira hama bakabandanya bashiraho uburyo bwinshi mu gukingira ihindagurika ry'ikirere.
yavuze neza ko igipimo c'ubushuhe kigeze kuri 1.5 degre Celsius. Uyu munyamabanga akaba yavuniye akagohe isi ko ubushuhe butera bwiyongera kuri dogre 3 Celsius biturutse ku nganda. Ivyo bikazotuma haba duga ry'amazi ryo mw'ibahari rikazohitana imiliyaridi z'abantu baba ku nkengera nk'ibihugu vya Los Angeles, Mumbai, Lagos na Shanghai. Gite aravuga ko ibihugu bitifashe neza bibangamirwa n'iduga ry'amazi kubw'ikirere cabo kibangamiwe n'igiwirirana ry'abantu hamwe n'uko ikiyaga cabo kidatunganijwe neza. Ni kuri iyo nkuru ivuga amakuru yariko aravugwa hirya no hino mu makungu, tunangirije ko amakuru yacu twabashikirije tukaba twanabateguriye uno munsi nk'abandi bashimye mwese mwashoboye kuyakurikirana, ariko kandi nshimire abamenyesha makuru ba BTV bagiye hirya no hino kugira ngo bashoboye kuyarondera. Nshimire abari mu buhinga bw'ivyuma batumye ano makuru ashobore kubashikira atankomanzi. Imana ibafashe naho gutaha.